aho kandi mbere bamanza bakangurire uduze ibiganza mu basezere no mu ngeri aduze ibiganza kuko tumaze igihe kinini twumva ata makuru mabi twarabuze n'ubuza mbere ariko reka tubaze iki kibazo Karori wayo bagomba kubaza ijambo rimwe urakoze cyane kuba uvuze ko ari uyu wahisemo iri jambo ryo kubaza rivuga ngo uremeye kugiye gukunda kwemera no kuba ugiye kubaha umufasha wawe mu mahirwe no mu magorwa igihe cyose azoba arwaye cyangwa akomeye cyangwa byagoranye mu rugo uzomwihanganira gushika gupfa uzomukunda. Mu by'ukuri umukozi w'Imana ubiravye neza n'umufasha wanje Imana yampaye umufasha mwiza cyane aratagase afise inzobe nziza avyibushe neza umufasha umuntu wese yokwifuza mbere ndashima Imana kuba je ndamutsindiye nibaza ko mu bantu baronse abafasha beza jewe Karori ni wanjye ndeka mukozi w'Imana umufasha nk'uyu mwiza nk'uyu uboneka kubana nawe igenze gute icyo si cyo nakubajije icyo ngomba kumarira ni nakubajije ijambo rivuga ngo uremere kubana n'umufasha wawe akarabata ahirwe no mu magorwa agwaye cyane akomeye hanyerera hanyuma uzabana nawe gushika ku gihe muzotandukanywa n'urupfu nari nakubajije ko uvuga ngo yego cyane oya. Mu by'ukuri umukozi w'Imana ubajije ikibazo cyiza ngo yego cyane oya. Uyu Marita mubona naramukunze cyane ndamukorera ibyiza byose bihebuje ndamukorera ibyiza byose umuntu ashobora gukorera umuntu kubw'ibyo ntabeshi uyu Marita nshimiye kumubagaragariza uwo ari we mbere y'ishingiro. Marita naramukunze cyane Marita nta cyiza ntamukoreye ariko Marita ibyiza namukoreye byose ntiyabibonye rero byose ndakubisha mbere y'ishingiro vuge ngo nzubana na Marita ubuzima bwanjye bwose never never never. What nawe vuge ngo nzubana na Marita ubuzima bwanjye bwose never never never. What nawe ibi ni wowe binkorera kare warambeshe urukundo kandi ibi byose byari kinyoma wari kumbwiza ukuri basingamenya ukuntu nitwa ruhamara amaje imbere y'abantu Karori bishobora kubikora please Karori ntabwo bigukora ariko bahoreye ibi byose nabipanze kugira ngo uzomaramare imbere y'ishengero imbere y'abantu urumwiza wa nabi wowe washatse kunyica Imana irakinga sinapfa. Muhagarike ibyo bintu polisi uyu ni Marita ni mama wanje ananiwe nkora ibi bintu ananiwe uhemukiye mama wawe amaraso yawe imbere y'urushengero imbere y'abantu ana sinabyizera
sinokwizera ko ari ubikoze basi fume nizira ko wabeshwa Ana sindiko ndiyumvira ukuntu nkora ibintu nk'ibi Ana ndi mama wawe ko bikoze Marita utangaje ko ndakuzana mu polisi nivyo sishobora kukureka wewe n'ivyaho ufise ivyo urabizi uje kuryoherwa na nzira karengane ushaka konona ubuzima wewe reka iki nico gihe abandi bantu bakumenye isinzi y'abantu nkiyi itahura uri umugome ikindi naco buri muntu wese akoze icaha ategezwa kugihanirwa reka rero agateka kazina muntu aba ariko gakora namusi wari umusoro wo kuryoherwa genda uryoherererwe mu mpimba ndi mama wawe kandi iteka nzohora ndi mama wawe kuko nakuvyaye iteka amaraso yanje zokoma kugendamwo nawe nanje nzoza kukuraba nk'umwana wawe mu mpimba reka kwanza nishimiye ivyo wakoze sivyo kandi ndavyishimiye nimba wanejeje umutima wawe ukabumva uko uraserebura kubw'ivyo bimbayeko je nka mama wawe sindagushafuriye kandi sinze kugira nishuza n'umunsi n'umwe kubwawe ukuri umwana wanje urakoze kugaragaza isura yawe mbi imbere y'amaso y'abantu ikindi naco nzoza kukuraba nk'umwana wawe kandi ndazozishimye Marita reka ndagutekerera impanuro ntoyi cyane kuko ndazizomufasha iyo ugiye umuntu iyo arimwe yimbura ibyo yarimwe sawa nimba nawe ibi ari byo warimwe aho ugiye kwimbura ibyo warimwe gusa ikintu no kubwira co yimba uzi neza na neza yuko uri kuraje muri ville ntuze wiyumvire kuca mwibarabara ivayo kuko umunsi waciye uzohura n'ibeni gusatura ntunazosamarire cyane muri barabara wowe ufise inzira yiwawe uri kuracamwo kuko uzosanga wagonze canke ugwe mu mufurege ati rero uwo mufurege gushaka kugwamwo n'uwuwe n'ubuno munsi sino gutekerera ico gusa nta bene gongana n'ibajaji urugendo rw'itsi aho yanaco wongira iha amahoro niyo ugiye rurakuraba Pastor ushobora kumfasha amahoro shingiro y'Imana amazina yanjye nitwa Ana uyibona Marita batwaye mama wanje ndazi mushobora kumfata nk'ikijuju nk'ukumengo nasaze ibyo nakoze narengereye ariko ndagukunda mama wanje cyane ariko mama wanje yarakoze ubugome nanjye ubwanjye ntushobora kwihanganira rero byabaye ngombwa ko ndagutanga ko nanjye amaraso y'uwundi muntu nayabazwa Karori nibaze mfite no wabyiboneye narabibonye cyane gusa ikintu babwira urukundo n'ikindi kintu gikomeye urukundo bituma umuntu amera nk'umusazi urukundo bituma umuntu amera nk'udafise ubwenge bituma umuntu amera nk'utiyumvira nk'aho ubwenge butakibonye ndibuka igihe kimwe ntabwo ari umuzimu Karori kubera iki wagerageje kwicisha hivi jewe Karori kuva mbaho sindica umuntu n'akanyegeri nta munsi n'umwe ndara Karori we ntabwo wafatanije na Marita na Dani kugira muze kunyicisha ngo kugira mu nkure mu rukundo wanje ntaharire ntuharire jewe uko nyibesha Karori ntuharire ni ryari wewe wafashe amafaranga yawe uyahendesha mama kugira nkundane nawe okay amafaranga nayo yatanze ariko kuyatanga sinashaka yuko wowe utabana nayo ahubwo nabagize ku mutima mwiza ndabasanze ruguru ndabakunda ndabashigikira kugira ngo mushobore kubaho neza ntaho bihuriye n'ivy'urukundo rwanyu okay ico ndaguhamagariye nuko wumvira mu buzima ukatuvira mu buzima mu rukundo rwacu nje na Yose
byo kuba warafashije mama mufashanyirize hariya bwato tuvuye mu buzima byose nabiterwa n'urukundo ntahura nta kindi kintu kibi na kimwe kibiri inyuma. okay reka ndakwibariza hari umuntu ashobora kukubuza umuntu ukunda nta wumbuza uwo nkunda kuri ino si ni nayo mpamvu nagukunze. okay wishyuye neza iby'urukundo sibyo twajemo guharira ngaha nagira ndakumenyeshe ko wumvira mu buzima ukandekera ubuzima bwanje nayive ikindi naco ndabizi impamvu uri ngaha uri umweru nta n'icaho ufise pe ariko ube maso cane kuko ibintu muri mwe na mama ntabyo muzi mama wanje Marita ni umwicanyi kandi byose ni wabirimo ndabizi neza. Marita umwicanyi? C'est pas possible. Umaze kunkorera ibintu byinshi cyane rero mugeza atari uko mugiye kumbona rero ntaco nari bwabakorera. Karori nagomba ndakubwire uhagarare nk'umuntu w'umugabo ube hangi kuko uwo muri kumwe ntawuzi ujya muntu wumva yuko ari hafi yiwawe ntawe uramenya ni nk'uko azoguhinduka ukamumenya utarubizi. Reka ndakwibutsa akantu gatondo sawa wibuke neza ubwo washika ku muryango ntandi uru wasanze ikirategwa ariko umaze kwinjira heza kanya Marita yarakomye induru kugira kwereke yuko umekinge shuwa yuko atabwo bari kumwe ariko nyimura umuntu w'ubwenge ukoresha ubwenge usubize n'ubwenge inyuma uraza gutora inyishu y'ikwibazo twaguhaye. Nibyo nta nkeka mama wanje Marita no umwicanyi. Marita igihe cyonyine nicyo kizo gusobanura urya mugore warewe uzotahura neza yuko urya mugore atandukanye nk'uko ngene agaragara hanze. Okay reka tukirindire nizera yuko bizojabona. Deba zibi nibanga nibanga nye nibanga iri nibanga kandi uko ko Marita hano umwicanyi kuko ikintu cyose nagendanye nawe yabigaragaza imbere yanjye nk'umwana mwiza bituma nirengagiza urukundo rwanjye nakunda. Mushobora kwibaza yuko Marita ariko ndamuhishe bitewe n'urukundo rwose. Marita aragutwara yo mu rukundo akakuvuga neza akanakubaza akanagukorera n'icyo tuzira kwego ariko ibyo byose akabikora kuko umutima wiwe tuzi kugira ikosa. Iki ni igihe cyo kubabwira inkuru yanjye na Marita n'ingene nirengagije urukundo rwanjye nyakuri. Karibu. Urambona? Ndakubona. Urambona neza nyine neza. Ni jewe nyine. Ndakubona. Murako ngaha. Uri mu biki? Nyine nkurako ngaho. Nakoze. Ubona ari jewe nyine. Shukura, tisi naho uri mukino urimo, iyo mikino urimo ni nyabaki. Murako ngaha umve nyine ko ari jewe ntari uwundi muntu. Nakoze. Urumva nyine ndi umuntu ndi jewe nyine Karori. Nakoze ko nakubise ko mu. Okay. Ndindira gato ndagarutse. mama wamunda mama naenda gukumbuye Mama. Iyi mikino yo kumarangana na Karori ni nyabaki. Ni Ana muramutse bwe munda n'umukobwa wawe. Niyo mpamvu nakubwiye ati nkurako ndakubaza ko muri gira ndabe yuko nyene uri muri mudu nziza. Umuntu ni Ana. Ni Ana subuzima. Okay ni Ana. mama ndamusana warukumbuye basi Ana iki gihe cyose nk'umuvyeyi wawe nkabaho mangayitse nzi ko wapfuye wari uri. Wari mu biki? mama Jesse nigeze mfa ushiramo umutwe wawe ko nigeze mfa sinigeze mfa sinzi n'urupfu ingene rusa sinzi ndabigusugurira ahubwo cyo nashaka kubamenyesha muri babiri
nuko nkunda Iva ndamukunda Iva ndamukunda Karori nibaze ko yagutahuje nibaze ko yabikubwiye neza nashatse mumvire mu buzima kuko mwari mundemereye cyane ubuzima mwari mubayemo ndibaza mwabuzi mukabisubira nahandi rero ushaka bivuze ko bivuze imikino yose wayikoze kubera Iva oya kubera jewe kandi numva mbona mutariko muranantahura Karori nibaze ko ntawe wamubwiye ko ndi muzima mu bisanzwe biragoye kumenya ingene babipanze ariko uko iminsi izozirahera ngira turamenya ukuri kuko na jewe nabibonye nk'igitangaro rero ushaka wondamutsa ukanyumvamwo ukanyumva ko ari jewe daba kwanza muramutse ntugire ubwoba ni Ana umutima mu nda ni jewe yo ndabizi ko utariko urabitahura gusa nawe ndamukumva reka ngende mu cumba musigare murayaga Marita ntibyoroshe gutahura kubona umuntu wari uzi ko yitavye Imana heze n'igihe kandi wagiye ukamuhamba ni ibintu bitoroshe gutahura na jewe ntibyanyoroheye ariko nyine naravyakiriye nabifashe uko ngirana imigambi bapanze na Iva kugira ngo nyene urukundo rwabo rubandanye rumera neza tutabavangira nibaza ko iminsi nizira nibaza ko mu minsi iri imbere dushobora kudusigurira bakatubwira ingene babigenjeje sibyo dufate ko ari surprise unkoreye kuri no munsi ni surprise ndagukoreye kuko naje barayinkoreye jewe n'umuntu yampamagaye umuhungu nawe arankoresha arampamagara ngo ngende icanyereka ndamusanga ahantu wabo ruguru mu ishamba cyambo nanyeretse Ana na Iva bari kumwe mu bisanzwe nyine anyereka ati waravyonze urukundo uvyonga abantu bikundanira ariko bari kumwe kubw'ivyo narabisanga Ana ni muzima mbonye ari muzima mpitamo kumukuzana nawe kugira ngo ubone ko ari muzima gusa rero n'abanyabwenge systeme babikozemo siniko ndayitahura na gato ibintu bitangura buhoro bikarangira bikomeye anamubona ntamukunda cyane ariko maze kubona ukuntu se Yesu akamara igihe kirekire yiyegeje tuzi ko mvuga kandi ari muzima ibyo byose akabikora ku neza y'umukunzi we ku neza y'ukuntu akunda umukunzi we Iva byari ngombwa ko ntamuviye bituma nanjye nifuza umuntu wese ukunda nka Ana uko nagendana na Marita niko niyumva mucana uko Marita yamwegera niko nakomeza kwibaza yuko urukundo anafise yagusigura abereye amagambo we Marita bituma numva namukunze cyane niko gufata ingingo yo kubwira Marita ko ndamukunda kuko ndabona umuryango ufise imico myiza Karo sindiko ndiyumvisha neza uburyo Ana yatwihishije aratwinyegeza iki gihe cyose kumva ari muzima umutima wahobwanira urukundo rwe na Iva sindiko ndumva ubwenge bwe habugera yitesha umuntu mwawe w'agaciro umuntu yadukwera ugura akatuzana Bujumbura gushika ino saa twayeho kubera wewe ubuzima dufite tubukesha wewe ariko cyo kuma kwepa goge kwa Iva umuntu atushobora no gutunga no musumba nibyo je Ana ndamutangwa cyane hajya urukundo si bishobisho urukundo nta ruhurira no kuba je no bana bafashije ibintu nibi ngo bituma nkunda aho yoba nkunze kubera ibyo ndaba ntigo ari urukundo rw'indani mu mutima rero jewe nije namwinjiriye mu rukundo mu bisanzwe jewe twamenyanye anasanzwe akundana n'akayaga hungu Iva birashika jewe nca ndamukunda nibisanzwe nk'umuntu ariko rero kuba naramukunze basanzwe ari mu rukundo hanyuma je ntankunde ahubwo Ana ni umuntu w'inyangamugayo aguma kwisezerano aba yarasinye je nagiye gusamba urukundo rwabo basanzwe bakundanye nawe yanka kuba umuhema
ahitamo no guhunga aradubesha byinshi ko yitavye Imana kugira ngo ntahemukire umukunzi wiwe kandi ibyo bintu mu bisanzwe bakundana bose bakagombye kugira ibyo nyine ahubwo bakirinda guhemukirana rero ana ndamutahura sikumbwira ko mushigikiye cyane gose ana ahubwo ni nyangamugayo ararenze bivuze ngo iyi ntambara nzegwana ndi jenyine nta mpamvu yo kwigwana wenyene kandi hajya intambara itanguye ibigira ihere kubw'ibyo rero ana nimba ndamutahura ahubwo ndanamushigikiye kuvyarina bivuze ngo uramushigikiye cyane iyi ntambara nzegwana jenyine hari umuntu ahari adafise uwo bari kumwe kandi uwo muntu ndabona yobera inyishu Karori uwo muntu nibaza yuko yobera inyishu Karori kandi uwo muntu arahari ntawe bari kumwe nawe ndabona ndavye ko yoba yipfuza uwo muba hafi ahubwo no gusenga Imana kugira ngo uwo muntu azemere kuba iruhande ya Karori navuze ngo hari umuntu ashobora kubera inyishu Karori kandi uwo muntu ari wenyine ntawe bari kumwe uwo muntu ahagaze imbere ya Karori maso meza maso y'inyana inzobe nziza nta wundi kurancanga ni wenyine jewe Marita hamwe wobinyemerera ukabinkundira igihe cyose twamaze turi muri bijya byose ego nene narakunze ana ariko kuza gusambura urukundo rw'abantu biyubakiye si byiza kandi ivyo ni n'umuvumo rero nagwenda kwihweza ndarabasangura umumama mwiza warapfakaye nta muntu muri kumwe kandi je Karori no kuba hafi ubuzima bukagenda neza tukamererwa neza ncambura no bikubwira nashaka ndakubwire ko ndagukunda jewe Marita urankunda cyane rwose urukundo rukunda rwanira hagati yawe na Ana rube hagati yacu kubera ko rujya rwa Ana na Jane ntikunda je nabinjiriye mu rukundo anafise uwakunda kandi yaravyerekanye niyo mpamvu yakoze bijya byose akamera nkaho yapfuye kandi atapfuye kugira ngo yiha amahoro kubw'ivyo rero kirazira gusamba urukundo rw'abantu bakundana je nawe rero nyine nakubona ko Imana yaguteye kumugisha imbere ngo werekeze inyuma ngo ukwe numva nawe bivuze uranyemerera urukundo do you love me nturaba ukuntu umutima wanje unezerewe none noronka uburenganzira bwo kugwa mu nda ubu ndavyemerewe Joyo cyane ntuzishime Marita amaze kunyemerera umutima wanjye wuzuye akanyamuneza kadasanzwe niko kubona yuko duwe kwirukana Jenita umugore twabana tutangiza
sininjira mu nzu kubera ko ndiko ndihutira ibintu byanje gukora ariko ndagushimiye kandi igihe umpaye bizu ndayikunda cyane indutira ayo mazi ushaka kunzimana indutira ibiribwa ibintu byose Amanzi naryohewe kandi cyane gusa nari nzi nyine ko wavushika mu kako bidakunze nyine nakubonye reka ndayo sinzi banditaho azaze reka cimbandanye ahubwo reka ndakugururira nta kibazo Bijya n'ibiki mbonye mama kumbe muri mu rukundo na Karori hamwe no bawundi mu rukundo na Karori no bambesha ni kuri byo ndimo nevohe nk'ubujyajya kabiri hamba Karori nimba ari mu rukundo je sinde mu rukundo ndi mu kazi sinzi igihe uzohindukira Karori zijya nzira karengane uyihoreye kumujyajya gute umuntu w'intungane nka kurya Karori mama naco yatwimye kumujyajya gute adufashe neza mu rundi aya suko mujyajya pe yego nivyo Karori naco takoze n'ubunye aracakora mugabo mva maze kunsaba urukundo akarubura cyari kuba ikindi kibazo rero nahisemo kuvuga ati reka ndamyorere we bari mu rukundo ndamuhumurize ariko je atari byo ndimo kugira ushaka kurondera amafaranga je byo ndimo ni nka business n'akazi kurondera amafaranga kugira ejo canke hirya ejo nakiriho uzora nk'ikihugabura ikigutunga ko je niwo mukira ibintu by'inkondo imyaka mfise n'ibinyemerero tukibana na papa wawe nzi umugabo icari ico nzi umugabo ico ashoboye gukora n'ico adashoboye gukora nzi imvune nagize kubera umugabo none kurimbira ko je nosoba mu rukundo ngaca ku mugabo ico nigikunda mama cyokora gusa ndumiwe kandi ikindi naco womenya nta mahoro y'umunyabyaha iyi si yonyene izokwerekana tugomba twifotoze muri Snapchat gafoto kizo be ubeseri ariko ndapona byo bintu byawe abigira neza tukuru twanze ukuntu uri mwiza ngaho ufata uruseriyo nkinga neza abe nisubize ko nkinga neza ngabatera peace abafana peace peace ndamu abe basiriyaza ariko gira neza kandi gutya good okay good peace nyene bayitora tudakashira muri TikTok yego je t'aime. Je t'aime. Je t'aime mon bébé. I love you. I love you too. Uzonyica. Asigaho simitoma muri no minsi sinzi ikintu weka. I love you. Love you. Ukunda tu nukunda je. I love you. I love you too. I love you too. Ukunda tu nukunda je. I love you too. Wese ukuntu beza. Ahubwo rero mva ndakubaza. We nk'ubu ndaguha akabazo kamwe mbe kukanyishura neza nko guhitishamwo hagati y'ikaramu n'ikaye botorike hagati y'ikaye n'ikaramu hari kurumva ibibazo uri murambaza uri kurampitisha amakaye n'amakaramu je usubije muri secondaire byo ni ibibazo by'abana bari ku ishuri none bibaza ko nafashe umwanya ndakubaza
ndakubaza ibintu bidafite akamaro atashingiro bifise. kandi gurarakaye arakunda gushabuzwa n'ubusashe. Okay, ngaho hakushabuzwa. Bon, jewe ari nkanje untojejemo hagati y'ikaye n'ikaramu. Noraba muri ako kanya ikintu nkeneye cyane gusumba ikindi. Mbona nkeneye ikaye gose nkatora ikaye. Nkeneye ikaramu nkatora ikaramu. Muri make noraba ico nkeneye gusumba ikindi. Aba arico mitamo. Wow. Uzikura umugore w'incabwenge. Inyishu naniteze ko nyishura si yo nyishuye. Ariko ni nyishuye. Ni yakamaro cyane kurenza aho. Wow. Ahubwo ariko je ko nzi ubwenge. Zunyemera. Okay. Kwaheri rero. Kwaheri navyo ni bibi. Nyene mvuze ngo kwaheri. Kwaheri ni ukuvuga bye. None bebanzira indiri. Wombaza ikibazo utarabwiye n'isiguro yacu ngo kwaheri. Kwaheri none kwaheri ni biki? Bye. Ariko bana ngo kwaheri. Homa kwaheri nayo. Ariko bana ya. Kwaheri. Marita ntiyashoboye kumenya icyo ndamubwira ariko umutima wanjye wari wamaze guhitamo Marita. Karibu. Jenita? Oui. Karibu twarose abashitsi. Oh, karibu. Stare. Ça va. Ego. Ça va. Ni karibu. Okay. Nibaza kutabamenye yose. Ujya ni Marita usanzwe umuzi. Uyu nawe ni Ana. Umwe Ana uzi cyane ku mateka yanje nama ndazirana. Niwe uyu. Burya ntiyapfuye ni muzima. Cyo tuma nawe ndamubona. Mwe mukambwira ngo sinkome. None byarasobanutse ni muzima n'uyu Ana. Ana. Hewe mko. No warafasha abantu bose muri nonzi bose bagira abasazi. Urafata umugabo wanje nyine arasara neza ngo Ana akaryamana mu gatondo Ana sashita Ana. Kumbe yari wewe. Ariko ntandi hantu ndakuzira.
hamagara. Umwana mwiza. Witwa nde? Oh, Anna, merci cher. Yego. Wait. Ndakuzi kuri alimentation, sivyo? Unzanira agasakoshi kandi wanyigize ku mwana mwiza kuranyiro bikakujunyegera kinzoka. Kumbe yari wewe. Wari kurangenza kugira ngo uzohe buve kuri alimentation vu no munzi wanje. Uraturumbutsa aho uvuye hose nibuvuye mu kaburi nimba arapfuye bikanka ntumbaze ugeza usanga mu nzu yanje. Reka nzire nze nkoreka Jenita niki shoboye. Mada. Kuri ko mwakira bashitsi. Uyu numwana wanje kurabura uko. Nibaza ni kutazi igise cy'umwana rikora. Rekurira umwana. Ni kuri kwanza. Reka kwihuta. Ntwari bwamenye n'ibituzanye. Uranyo? Uzi ikintu nanje kukumenyesha. Ana naronde imyaka n'imyaka yabonetse. Ha? Nanje kuguteguza kugira ngo utekere utuntu twawe twose. Ejo uzobe wagiye. Ayo Karori umusanze wasanze. Ntekera impuzu zanje ngo anayagarutse.